ikibanza nkuru cy'urukora muri paruwase. Ubwa mbere twarakoze ku Pasika, hanyuma tugenda dutanze ubutumwa abo babatijwe kugira baba batumwa bashikire abatwa bagenzi babo, bababwire ko ibyo barimo bibaryohera nabo barabahamagara. Ubwo butumwa rero ndakenguruka ko babukoze, kuko muri aba babatijwe hari abahagarikiwe n'abo babatijwe ku Pasika, mbere basanzwe barakomejwe ejo bundi mu kwezi kw'indwi. Si igikorwa cyacu rero, ni igikorwa cy'umuryango muri rusange, yegomeye abasiseredoti n'abandi badufasha kurongora paruwasi barabifisemo uruhara, ariko cyane cyane ni umuryango w'abakristu bubahura abandi kuko nibo babana, nibo bazi ubwa mbere, bagaheza iryo jambo bakaritambutsa. Bararyakiriye, turabishima. Icyatweretse ko baryakiriye nuko baherekeje bakegera bagenzi babo bo muri no zone ya Gatobo, murabona ko baje ari benshi, iryo jambo bakaryakira. Ndagikenguruka rero n'ubutumwa bw'iparuwasi kandi n'ubutumwa bw'umuryango w'abakristu muri rusange. Ubutumwa budasanzwe nama ndabashikiriza iyo duhuye mu nyigisho, kuko ndarondera akajya tukaganira, nkabigisha, nkabumviriza, nuko ibyo kwikumira bogerageza bakaza barabivama, kuko umuntu yigize ikivumvu baca bamuyoza umwavu. Ubutumwa rero ndabaha nuko ari abarundi nk'abandi, barashobora kuba abakirisu nk'abandi, ibiraba igihugu bikabaraba nk'uko biraba nabo bahutu n'abatutsi, mbere n'abanyamahanga baba mu gihugu tuba dusangiye gupfa no gukira. Ibiraba umuryango wa Ekereziya bigaheza bikaraba nabo batwa, kuko nabo nyene bashobora kuba abakirisu kandi baremwe n'Imana, twaremwe n'Imana imwe. Gutyo rero ubutumwa buhambaye ntanga ndikuse ariko turabonana nuko atakwikengera, kuko Imana itadukengereje, yaturemye twese dukunda. Gutyo rero abatwa canke abandi bose bakumva ko umengo hari uwo bahava bagendera ko canke akabakengera, bakumva ko iteka ryabo nk'abana b'Imana ari iteka ridasanzwe, iteka rikomeye babwirizwa kubungabunga no kurwanira igihe hogira mbere umuntu ashaka kubahonyera ku gakano, kuko iteka ry'Imana, inenahazo ry'Imana n'umuntu amerewe neza, umuntu yumva ko yubahirije mu iteka ry'Imana. Kristo rero cyane cyane mu Gatolika amenya ko ibyo akora byerekeye umuryango wose, kandi bagaheza bagasangira uwo mwitwarariko. Ubu rero babahagarikiye harimo n'abakozi ba leta, abatari bake bavuka muri ino zone, mugabo bakabakorera mu yandi mazone mu gashikano canke Ingozi. Twarabivuganye ko hari ubutumwa bagiye gutangura kugira ngo bahimirize n'abo bana bahagarikiye iryo shure baryige, uko kwivuza bivuze, bariko barabibabwira barabahagarikiye. Ntibimeze nk'uko yo bari mu sitanteri canke undi mutware ariko arabibabwira, ariko babahagarikiye kw'ibatisimu baca bumva ko basangiye ibibazo, basangiye umwitwarariko, basangiye umuryango. Ni muri iyo ntumbero twasavye abo bakozi ba leta cyane cyane n'abantu bigiye haruguru babubahure, batabibaha nk'amategeko canke ibintu bivuye hejuru, ariko bumve ko ari abantu basangiye umuryango, babahanura ijambo ryiza, ijambo ryo bafasha, kuko basangiye umwitwarariko nk'abanyamuryango. Ubu rero barasangiye ubukirisu imbere y'Imana, barangana. Aba rero nashimye yuko nokurikirana uwo onyi kubera yabaye mupagani kuva kera, hanyuma ndamuhanura aremera ijambo rya Kristo. Nzomuhanura ko nzomwama hafi kugira ntazote ibatisimu. Ababyeyi bose bahagarikiye ababatijwe uno munsi, cyane cyane abo bakuze, nuko bo baguma hafi bakabigisha ingeso nziza za Kristo, bakaja gusenga, kuko n'ubundi nawe uri umubyeyi ubona utaja gusenga nta kuntu n'umwana nawe aca abivamo ntasubira gusenga, ariko kuguma hafi yabo kugira bagume ari abakristo. Tumaze kumva dutoka kamo barabinezerewe cyane, kuko dusanzwe dukunda gusenga, turumva ko twaba twungutse mu muryango wacu. Abandi bana naho ari abatware bo twabakumiriye, twabiyegereje turaza kubavyara. Baje kubatizwa rero twabiyegereje cyane, turayaga nabo, turababaza ko biga, hari abiga n'abandi biga ngo bagaca baheba kubera ubukene bw'impuzu, ariko twabahanuye ko bosubira ku mashuri, natwe twiteguye kuzobibafashamo. N'uduhuzu bambara usanga ata n'utwo bafise, ivyo rero bikabatuma babura ukuntu bagenda ku ishuri. Aho rero twabibafashijemo, turabaha impanuro ko ivyo bazokenera vyinshi tuzobibafasha, tukarangura ibanga twiyemeje. Iyo abatwa bakiriye amasakaramentu turagira icizere, kuko kiba ikimenyetso kiboneka yuko ariko barinjira mu kibano bakakirwa kumwe n'abandi. Hanyuma iyo abantu bakiriye amasakaramentu haregarwa n'inyigisho zituma bahindura uko bitwara, bigatuma rero haba itekane aho babaye,
ukunda gusanga rimwe na rimwe abapfa bashira mu guha abantu bama bariko babaye kubera biba cyangwa kubera ko badakora ariko twatubona yuko iyo babaye baronse amasakaramentu hashaba n'izo nyigisho zibaherekeza kugira ngo bateze imbere ubuzima bwabo abana bakaja ku mashuri hanyuma bahagira no kubaka batabukana n'abantu benshi byose bica bituma ikibano gica kigenda neza. Ba mama baratubwira ngo nimuze muracungirira inka n'intungwa papa baratubuza rero niyemeje nyene yuko nashatse kuja aho abandi bari nje mu muryango w'abakirisi ngiye kunguka kuganira na bene wacu nababwira ntimwarakoze neza yuko mwampanuye kugira ngo nje aho abandi barampanuye ati wegenda wiga ijambo ry'Imana batizwe buryo abantu babatizwe badusumbize byinshi hanagiye mu mvukano w'ababyeyi Ekereziya Gatolika bagahugu bamenye ibirori biryohera byogumaho umunezero nagize nsanzwe burya hariho n'akandi kana kanje twose twagiye ko tugatizwa